Mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi ndabahaye amahoro cane. Jewe ni Feliciano Bankunguka, igikorwa ni ca kindi natanguye co kubandanya ndabashikiriza imico n'akaranga vy'Uburundi. Mu mico kama y'Abarundi barashimagiza abantu batwara bivanye n'ubutwari bababonamwo. Jewe rero sogokuru wanje Bonaventure Ndorere yarambwiye amayagwa abo hambere bahora baririmba bashimagiza umwami Mwezi Gisabo ku butwari yagize mu kugwanira igihugu ciwe c'Uburundi agwanya Abadagi, bakaba baragwanye imyaka itari mike. None uwo Mwezi Gisabo yarinde? Yari umwami w'Uburundi yashengeye mu mwaka w'1908. Ico yamaze numva navuze kimwe muri vyinshi yoba yaramariye Uburundi. None rero akarimbo bakoresha mu kumuhayagiza niko ngira ndabashikirize. Amajambo arimwo tuzoja dufata umwanya wo kukiga hanyuma. Gisabo hangama mu Burundi hangama, ntibwigeze bugwa mw'isanganya. Urikombe ry'i Burundi rishamiye ndi ku magenge hangama. Abanyaruguru barukiye ingoma yabo hangama. Nirya kinji kagongo ntawe uzokwikinga ikiramvu. Uri ntayabahunda uwo rikora ryo mukora hangama. Gisabo hangama mu Burundi hangama, ntibwigeze bugwa mw'isanganya. Akaririmbo ndagashikirije uko nakumvise akaririmba. Nawe ngo yagakuye kuri ba sogokuru biwe. Sindakumva ahantu kw'iradiyo canke ngo numve umuntu akaririmba. Amajambo arimwo tuzogerageza kuyaca hirya no hanyuma, mumfashe twumve icavugwamwo kugira ngo Abarundi n'abandi bakunda imico kama y'Uburundi bavyumve. Ikagongo ni hehe? Habera iki? Kwikinga ikiramvu nukugira nte? Abanyaruguru ni bande? Ivyo vyose nivyo tuzoganira mu kiganiro gikurikira. Ndabashimiye mwese, nkaba nshimiye na sogokuru yagerageje kunyigisha iyo mico kama y'Abarundi. Nkaba nobamenyesha yuko yashengeye mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa mbere itariki 29. Mwese rero nkaba ndabashimiye, mubandanye munterera ivyiyumviro kugira ngo imico kama yacu ibandanye itera imbere. Ndabasezeye mvuga nti tugire amahoro.